Hello guys, mumeze neza hama je ndashima Imana. Ku mazina nitwa Arnaud Irankunda, umwe mu bagize Harmony Records Studio. Nagomba ngo tuganire gatoya ku kantu karaho navuganye ko n'umuntu. Mfate ndababwira hama namwe mumbwire niba uwo muntu naramuhanuye neza cyane namuhanuye ukutariko. Ni story ndabatera hama mumbwira ati waramuhanuye fresh cyane aha wari kumubwira gutya. Hama rero n'umwana w'umukobwa yarafise ubukwe kandi si bya kera, ni bya vuba, ni true story. Ni mwave mubanza ngo nibyo na creye oya, habwo ni by'ukuri. Sasa umwana w'umukobwa yarafise ubukwe asigaje amezi 2 kugira ngo akore ubukwe. Mugabo rero uwo mukobwa yakundana n'umuhungu, umuhungu yarakenye cyane, yarakenye akaba nta kazi afise gashemeye. Akazi kiwe umuhungu byari ibintu bisanzwe byari ibintu bisanzwe, yarakenye. Hama rero umukobwa bariko bapanga ubukwe, mugabo umukobwa icimbiro kiramuzamo abwira umuhungu ati ngo bivanye naho bava kubaka, usanga kubaka umengo biraborohera, kubaka inzu umengo biroroha gatoya, kuko ntabwo ari abanyagisagara ngo bibagore. Urazi ko inzu zo mu gisagara ari usanga zigoye. Rero umukobwa agira inama umuhungu ati yamara sheri wanje, jewe ndabona nubwo tugira dukora ubukwe tuje gupanga inzu, ndabona umengo twari kubanza tukubaka inzu, no mahera tugomba dukoremo ubukwe tukabibakamo inzu, hama tukaziyumvira ibyo gukora ubukwe twubatse niba ari mu mwaka uza canke twaronse andi mafaranga. Ndahari ku bwawe nta ribi, nawe urahari nta ngorane. Hama umuhungu aravyanka kurumva ko we yashaka umugore cyane. Hama umukobwa ati sawa nta ribi, ni wowe uri umutwe w'urugo n'ubundi ntiza kukumvira ku by'ukoze. Bukeye kabiri umuhungu acabaza umukobwa ngo mbega waraguze ibitenge? Umukobwa aratangara arakanguka cyane, bo dusanzwe tuzi neza yuko iyo umuntu agomba kugira mariage, umuhungu niwe agura ibitenge by'umugore. Umugore ni umugore w'impunzu, abagore birazwi ibyo bazana by'amarido, byombo n'ibiki n'ibindi by'iwabo nyene bijya nyene nkuko musanzwe mubizi. Mugabo umukobwa aratangara yumvise umuhungu amubajije ngo mbega waraguze ibitenge? Umukobwa ati subiramo, ngura ibitenge? Umuhungu ati arakaza nyine cyane ati ibitenge. Umukobwa aramubaza ati none hagati yiwanje na wewe ninde yogura ibitenge uwundi? Umukobwa aramubwira ati sinakubwiye ko iyi mariage twobanza tukayihagarika, hama tukabanza basi tukubaka iyo nzu, hama ibisigaye tukazobijengajenga ku mwaka uza. Umuhungu ati oya, nari nshatse kukubaza ati mugabo niba tabihari nta kibazo. Umukobwa ati nukuri jewe ntabyo mfise. Hama bukeye kabiri umukobwa aja kuramutsa inshuti ziwe. Agiye kuramutsa inshuti ziwe arazibwira yuko afise intuzeye, afise ubukwe vuba cyane. Hama kujya nyine abakobwa bariko baraganira ati dufise hamwe yo kubona umusheri wawe ninde? Umukobwa arababwira ati ni naka. Abakobwa bose barakanga ati naka nyene umwe akora ibi n'ibi uko nugo. Abakobwa murabizi nyene bameze, baraguhanura bamwe bivemwo, hari abandi baguhanura ati bandanya. Abakobwa bati oya kabisa, uribomye ujya muhungu wapi.
umukobwa yumva umenga ivyo bamubwira nivyo, baramubwira ati kwanza urabona arakenye nta kintu afise, mbega nimwakora iyo mariage muzorya iki, mbega nimwashika ntizoba ari imitongano gusa, mbega azogenda gute, mbega inzu muzoba mupanze ntibazova bayibasohoramwo. umva abakobwa baragerageza kwerekana amakenga yabo kugira ngo uwo mukobwa agire gute, areke ivyo vya mariage. Shaka nabo bamubwira ati muhe umuhungu, umuhungu arakenye wowe uzoronka uwundi. Umukobwa ati oya ntivyokunda. Mugabo atasha bavuyemo nawe araja kuvyiyumvira, aravuga ati je umuhungu kabisa bigena bambwiye nivyo, nanje nivyo mbona. Umuhungu ambwira ngo nguri bitenge ngo ngire gute. Umuhungu ntiyarazi kugura amavuta umukobwa. Murazi ko umukobwa iyo mukundanye uramuhudumia, uramuha kabisa mu gihe uyafise, uramukora utwo abashaka kugira ngo mumutive mugire gute, mugumane. Murazi ko abakobwa bakunda utuntu nyine tumeze nk'ubuntu. Umukobwa ati none je umuhungu ntazi kungurira n'amavuta, kuva dukundana agera ninda ntwara atanguriye meme na Vaseline canka kamovite gatoya kugira ngo nisige. None n'umuhungu ibi bintu bizoherera hehe? Nta n'agapira arangurira, nta n'akajipo arangurira, nta n'akarato umuhungu arangurira, ibintu bizoherera hehe? Umukobwa acafata ingingo yo guheba umuhungu. Mwumve hasigaye amezi 2 kugira ngo bakore ubukwe. Mwumve iyo bavuye ageze kuri level yo gukora ubukwe, gutegura ubukwe. Umukobwa ati oya bino bintu wapi kabisa, jewe ntavyo ngiye gukorerako. Hama niho rero yabivamwo mugabo mu mpisho, abivamo mu mpisho avuga yuko atazoyimubwira. Mugabo urumva ko yariko bakoze amakosa, kuko urumva amezi 2 asigaye umuhungu ariko arategura ubukwe, yashiramo amahera agira gute, umukobwa ntabimubwire. Niho rero umukobwa avuga ati oya jewe kweri nzorondera umuntu ndabiganiriza twumve ico ambwira. Gihe kimwe rero umukobwa turahura, duhuye acama iyo story yose uko yagenze. Iyo story yose uko yagenze nanje ndamwicarika hano, aticara hano tuvugane. Ndamubaza usigaje amezi 2 ukora ubukwe? Ego nsigaje amezi 2 nkora ubukwe. Umuhungu uramuzi neza? Ego ndamuzi neza. Arakenye? Ego. Ntanza afise? Ego. Nta n'akazi gafatika afise? Ego. Mugabo yari yumviriye ko mutegura ubukwe? Ego me kandi mubigejeje kure? Ego. Yarabishoboye? Ego. Yarazanye inkwano? Umukobwa ati nta nkwano yazanye, kabaye nk'agashimwe k'abavyeyi kubera ko arakenye ntitwovyita inkwano. Nca ndamubwiye ati uko angana kose reka tuyite inkwano. Burya inkwano nyene, inkwano burya ni n'agashimwe k'abavyeyi mu bisanzwe. Uko yoba ingana kose, nimara amamiliyoni bifate ko aragashimwe, kuko nta muntu wotangira amahera, kuko hariho benshi baca babifata nk'uko umengo muraguze, umugore ukamenga uramuguze ukaja kumukoresha ico ushatse hako mumengo wamuguze. No, nagashimwe utanze kuko umuntu niboronka ayo mahera bamugura. Hajya abavyeyi bakoze facture bakagufaktira bati twebwe dukeneye yaya kuva umwana avutse gushikaho ageze uwo mwanya wo mufise, ntabyo woshobora umukwa, ni woronka ivyo mukwa kabisa. Myaka bari myinshi umuvyeyi yarashize kwema miliyoni, nkeka amamiliyoni ati umukobwa ndamubwira nti kurugutura amatwi nkubwire ati twebwe abahungu kubisanzwe turapambana pe, turabapambanyi. Ati twaremewe gupambana. Ati birashika tugapambana mugabo hakagera ahantu tubona umengo turananiwe, mugabo kenshi ntiducika intege. Ati niko tumeze twebwe abahungu, dutandukanye namwe bw'abakobwa, mu gihe mubona ibi mukaca mucika intege. Ndamubwira nti uno munsi uko mubona ujya muhungu, turafise ukuntu twaremwe twebwe no gukora. Uno munsi uko mubona ujya muhungu, ubona umengo ntaca afise uno munsi, nagomba ndakubwire ko murashaka kwinjira mu rugo, ego mugakena kubera bwa bukene azanye, mugabo kubera ari umupambanyi urumva ko apambana, wemera ko akora.
atarapfa ngo ave ku isi y'Imana, uwo muhungu azogira icyo akumariye. Umuhungu akwemeye akaguha iteka, nuko abona ko azobishobora, ariko ntazoshobora kukumarira. Ati rero abo bagenzi bawe bose ibyo bintu baguhanuye, cisha mu ikaramu itukura, ahubwo niwaraba neza uzohava usanga mbere nabo bamushaka. Burya hajya bajya baguhanuye, burya agiye kuresha umwe muri bo akamubwira ko agomba kumutwara mu urugo, ku by'ukuri yo kwemera, mugabo we yaguhanuye ngo muhebe, kandi we akemera akaca aja mu rugo, kandi umuhungu akenye yakubwiye ko akenye ataca afise, mugabo we akemera akaja kubana nawe muri ubwo bukene. Ndamubwira, ndamuha uburorero bwinshi, ndamuha uburorero bw'indirimbo zagiye zirimbwa n'abaririmbyi, abaririmbyi ababasani, hari ukuntu bagenda baririmba uturirimbo twabo berekana nyene kuno musi adafise amahera, bakaca bongera bakerekana yaronse, umukobwa yamutaye canke umugore yaronse. N'uburorero bwinshi biba, ndamuha uburorero bwinshi bw'ivyabaye, nibyo nabonye vyabaye, abantu bagiye bahemuka ugasanga umuntu aciye aronka. Ndamucira n'umuganda amubwira nti burya uheza guhemuka ibigori bikera kabisa. Urashobora kumuhemukira uno munsi nyene, ayo mezi abiri ya mariage yari yateguye akihangana, mugabo mu mezi 3, 4, 5 ukabona wa muhungu araduze. Ndamubwira ati rero tegura ubukwe, ntucike intege, nubone ngo ntasabone yakuguriye, umushime kuri ico kitoya nyene aronka. Uko nyene wowe ni mwaparvena kuronka akaronka uko napangiye iyo nzu, mugaparvena nimba ubona ko yo kurisha buri munsi nturara ubusa, ntiwiriga ubusa nturara ubusa, ukabona ko yo kurisha. Cambere no gufungura mu bisanzwe, kirazira ko umugore arara ubusa abura ibyo afungura. Ibyo yambara nubwo byogenda buke buke, mugabo gufungura nivyo bya mbere, haba ku mugore haba ku mugabo, gufungura nivyo bya mbere, mwese murabizi. Ndamwimanura nkizo nyene, ndamubwira ati nukuri ntumuhebe, gerageza ntumuhebe, ngo nukubera ivyo. Twavuganye byinshi by'impanuro nyene, ndamubwira uko bigenda. Mu nyuma arambwira ati ngiye kubyiyumvira. Ndanamubwira ati ubisengere, umushire mu isengesho rya misi yose ukora. Umukobwa ati sawa. Burya rero umukobwa yaragiye arabyiyumvira ko, ariko buke yarampaye igisubizo, ambwira ati nukuri impanuro wampaye zamfashije, ziranyuzuza, ati mbere naba bagenzi banje nabahevye kuko bampanuye ibintu bitabaho. Tinasuye ndabaganiriza bongira ampanuro byabe nyene cyane, uvumengo nabansi banje, ahubwo umugabo wanje baramushaka. Rero akantu nagomba ko tuganira ko karako. Rero ndashaka muri commentaire mumbarire, mbega umukobwa namuhanuye neza, ubwo ntihari abahava bavuga ati waramushutse, kweri ki wamushutse akaba yemeye kuja ku muhungu w'umukene. Nagoma ndabwiye ko hasigaye 2 bakora ubukwe. Arambwira ati hasigaye 2 dukora ubukwe, amutelefone mu minsi arambwira ati nukuri turiko twitegura, ibintu ni sawa, bimeze neza, ubu ni sawa, ndatekanye ku bwaniro wampaye, ngiye kwihangana, nkoresha kwihangana nuba ku rugo. Rero muri commentaire ndakeneye commentaire zanyu, namuhanuye neza cyane naramushutse ndamubwira kuja ku mukene cyane, namuhanuye neza. Mumbwire abakurikiranye kano kaganiro nkoze, mumbwire niba uwo muntu naramuhanuye neza. Ndarindiye ibisubizo byanyu, murakoze cyane. Yari Arno Irankunda, mwari kumwe kuri microphone. Murakoze, mugira ibihe byiza.